Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye bakunzi bacu mukurikira inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino shene yanyu ariyo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nanone n'umwanya w'amakuru agezeko ariko aragarukwako cane irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tugiye kubaha bimwe mu vyo duhejeje kwegeranya ku bijanye n'ifungurwa ryoza ari umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi General Arengiyome Bunyoni wapfunguwe vy'agateganyo kuri rigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Hari vyinshi duhejeje kwegeranya ku ifungurwa ryiwe. Ninde yoba yagondoje Perezida Evariste Ndayishimiye? Mu nkuru twari tumaze kubaha twababwiye ibijanye n'amakuru avuga yuko mu bagondoje Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo abajenerali bahoze muri CNDD FDD. Turababwiramwo umugambwe CCM Chama cha Mapinduzi, aho uwo mugambwe nawo nyine wagize uruhara rukomeye cane mu ifungurwa rya General Arengiyome Bunyoni. Ariko nanone ngo igikomeye gusumba nibijanye n'igitutu abajenerali bariko barashira kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye nuko imirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027, amatora atariko aravugwa ko rumwe mu mugambwe CNDD FDD. Bamwe bariko baribaza nimba Ndayishimiye akwiye kuronka ikindi kiringo, ariko amakuru dufise aremeza yuko yoba ari umukenyuro ukomeye cane gupfungura General Arengiyome Bunyoni. Ariko nanone ngo bikaba bigiye kudashobokera korohera Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kano kanya tugiye kubabwira ibijanye n'inama rukokoma y'ibihangange vya CNDD FDD yabereye mu Kibimba iwabo wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru yihuta ariko aravugwa cane ateye ubwoba y'ibishobora kuba bigiye gushika. Ariko nanone ibihangange vyategetse Perezida Evariste Ndayishimiye ibintu vyinshi cane turi buze kubabwira muri ano makuru, harimwo no gupfungura General Arengiyome Bunyoni. Vyose rero tukaba tugiye kubigarukako kuri no shene yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV, ibashikiriza inkuru n'ibiganiro mutaronka ahandi. Makuru tuba twatoje amasoko yacu atandukanye akorera irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amasoko mu bicocoro vy'umugambwe CNDD FDD, amasoko mu perereza ry'igisirikare rizwi nka JID, aperereza risanzwe irizwi nka Service National de Renseignement, amasoko ku kirimba c'umukuru w'igihugu abegereye Ndayishimiye, ndetse amasoko no mu mugambwe CNDD FDD. Hari vyinshi rero baba bagiye baraduha maze twebwe tukabitunganya tukabashikiriza mu buryo bw'idonido. Niki cyatumye Perezida Evariste Ndayishimiye arikura General Arengiyome Bunyoni? Igitutu cy'abajenerali coba cyari cyifashe gute mu gihe hari hagize iminsi havugwa icuka ca coup d'etat ngaha mu gihugu c'u Burundi? Vyose nyine reka tubigaruke ko muri ano makuru twabiguteguriye. Niba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, fyondako kugira ngo uzurabana natwe umunsi ku yundi uko dushizeko amakuru n'ibiganiro. Kibimba nkuko nari mpejeje kubikubwira, inama rukokoma y'ibihangange vya CNDD FDD havuyemwo ifungurwa rya General Arengiyome Bunyoni. Amakuru dukura hafi y'abegereye Perezida Ndayishimiye yaremeza ko mu mpera y'indwi iheze habaye inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze barwana muri CNDD FDD. Inama yabereye iwabo wa Perezida Ndayishimiye mu Kibimba, komine Giheta. Isoko ryacu ahariko harabera iyo nama yagize ati iyo nama ntiyari isanzwe na gatoya, yatanguye kuwa gatanu isaha 11 z'umuhingamo, irabandanya kuwa gatandatu gushika isaha 4 z'ijoro. Abayitabiriye canke abayitumiwemwo vyari ibihangange vyahoze bigwana muri CNDD FDD. Nta muntu atagwanye yayitumiwemwo. Abo nibo niboneye ubwanje, harimwo Perezida Evariste Ndayishimiye, General Gervas Ndirakobuca,
Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahoze atwara iperereza, General Gabriel Nizigama Batazira Tibie yahoze ari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza na Perezida Ndayishimiye, General Joseph Ngendabanka Batazira Warioba ajejwe kugura no kugurisha ibikoresho vy'igipolisi, General Christophe Manirambona Batazira wa Kenya asanzwe ari icegera c'umukuru w'igihugu, umujenerali Batazira Gipfungu Sinzakaraho Joshua Atanaze yahora mu buserukizi bw'u Burundi i New York, General Emmanuel Miburo Batazira Kamoteri atwara INSS, General Leonidas Ndaruzaniye atwara Cabinet Police ya Perezida, General Silas Ntigurirwa atwara Cabinet Militaire ya Perezida n'abandi bakomeye cane b'ibikomerezwa bahoze bagwana muri CNDD-FDD. Makuru y'iyo nama twajeje kuronka nyine nuko muri iyo nama havugiwemwo ifungurwa rya General Arengiyome Bunyoni, ariko hakaba haraterewemwo ubwoba bukomeye cane Perezida Evariste Ndayishimiye. Uti vyagenze gute? Kuba iyo nama yaratumiwemwo General Gabriel Nizigama Batazira Tibia na General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve ni ikimenyetso cerekana ko iyo nama nyine ibintu vyayivugiwemwo vyagize akamaro, dore yuko yari ifise intumbero yo guheza indyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD-FDD. Kuva General Bunyoni, General Nizigama na General Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga umwaka wa 2022, hagakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza umwaka wa 2023, icuka cagumye kiba kibi cane hagati y'ivyo bihangange, mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD-FDD haguma ibihuha bitangwa mu ntamatama ko Perezida Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya uwo ari we wese mu gihe atakora ivyo abo bajenerali bariko baramusaba, harimwo no gupfungura uwaza ari umushikiranganji we wa mbere General Arengiyome Bunyoni. Izo nzangano zarateye ubwoba Perezida Ndayishimiye kuva hatanguye kunugwanugwa ko General Gervas Ndirakobuca na Reveriyano Ndikuriyo nabo bari mu bisunze ngo barwanye Perezida Ndayishimiye, gutuma ko bino bihangange vyose ku rugo iwe mu Kibimba ni inzira Perezida Ndayishimiye yibajije ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora ya 2027, maze abagumyabanga bajane mu matora bafatanye. Ikindi gitera ubwoba Ndayishimiye nuko izi ndyane zikomeye mu gihe ibibazo vy'ubutunzi bisa n'ivyamunaniye, amakungu akaba yarataye icizere yari amufitiye, arabona ko aka atari akanya keza ko gusekana n'abakeba biwe muri CNDD-FDD, harimwo na General Arengiyome Bunyoni, ko ariyo mpamvu yafashe ingingo yo kumupfungura. Kimwe mu bibazo bitoroshe Perezida Ndayishimiye ategerezwa gutorera umuti ni ingene yasubiza hamwe abarundi ndetse n'abakeba biwe, bagasubiza hamwe igihano co gupfunga ubuzima bwe bwose no kunyagwa amatungo yiwe General Arengiyome Bunyoni yari yahawe. Ni igihano biboneka yuko harimwo akamaramaza mu gihe General Nizigama na General Ntakarutimana bagarukanywe mu ruhongore. Ntivyoroshe kugumiza rero Bunyoni mu munyororo uwo vyitwa ko boba bari basangiye umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye, naho bo batahagaritswe. Bunyoni yari yasanze mu munyororo abandi basirikare n'abapolisi bagirizwa ko bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza mwaka wa 2015, kandi nabo nyene bahawe igihano nk'ica Bunyoni. None Ndayishimiye yarekuye Bunyoni
bamwe n'abandi bariko baribaza nimba Ndayishimiye aratinyuka no kurekura n'abandi bafise icaha nk'iciwe. Cyakora amakuru ataremezwa neza nuko haba hari abandi bajenerali 10 baba barekuwe, ariko uwo twabashe kumenyamo ni Michel. Ubwo rero Ndayishimiye icyo gitutu carakomeje kumukomanga cane, aho umugambi ukomeye cane wari uwo kumutembagaza mu gihe atagira akigoro na kamwe kuvyo abajenerali bariko baramusaba akora. Ikindi ngo catumye iyo nama iba nibijanye n'umugambi wo gutegura intambara. Iyi ntumbero iyi nama yoba yari ifise yoba ijanye no kuvugana ivy'intambara ziri mu karere, aho ubutegetsi bwoba buriko butegurana na RDC intambara ikomeye mu karere. Perezida Ndayishimiye akabona ko bihambaye ko abahoze bagwana muri CNDD FDD baba bafatanye mu gihe c'iyo ntambara, naho bafise vyinshi bapfa. Bano bategetsi barafatana iyo hageze ko bumvikana kugwana n'abo bita abansi babo bo mu karere. Mu nkuru tuzobasangiza ku munsi w'ejo tuzobaha ibimenyetso vy'integuro y'intambara ikomeye biri mu gisirikare c'u Burundi. Ubwo biroroshe ko abasendede FDD basubiza hamwe iyo bamaze gucanamwo. Mu mateka y'abasendede FDD tukaba twababwira yuko iyo bacanyemwo ntibasubiza hamwe, ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Niko vyagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Ronald Nyangoma, niko vyabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye. Bageze ku butegetsi vyabandanije gutyo, mu gihe Perezida Nkurunziza yikurako uruhande rwa Hussein Rajabu muri 2015, naho atandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu abari kumwe na General Godefroid Niyombare be n'abiswe abafronderi batangura ibihuha bivuga ukutumvikana mu butegetsi mbere bakanabibeshuza, ariko vyama birangira impande zihanganye zisekanye. Iyo abasendede FDD bakoze amanama bita ayo gusubiza hamwe, nivyo bita ko ari amanama bakomeye cane. Impande zose ziba zibona ko zitaronka inguvu zikwiye zo gusekana, rumwe rwose ruba rugiye kwiga uko ruzoruhira kunesha urundi. Muri kahise icabonetse nuko umukuru w'igihugu ari we kenshi atomborera mu kanya baba bihaye, ariko nanone kuri ubu ngubu bisa nkaho General Guillaume Bunyoni ari we yatsinze. Bamwe n'abandi bariko baribaza nimba koko ivyo bumvikanye ko batasubira gusotorana biri buze kubaho, canke General Guillaume Bunyoni namara gutora mitende azihora. Bibutse yuko yapfunguwe nyine none akaba yidegembya, bikavugwa yuko yapfunguwe kugira ngo aje kwivuza hamwe n'undi mujenerali, ariko nanone bamwe n'abandi bakavuga yuko Bunyoni adateze gusubira mu munyororo, kuko nyine bajeje kuvyanzura muri iyo nama y'ibihangange yabaye mu ndwi iheze, itanguye kuwa gatanu gushika kuwa gatandatu. Yigaga nyine ukugene General Guillaume Bunyoni agiye kurekurwa, ndetse n'ukugene abasendede FDD bagiye gusubiza hamwe. Ibingibi birahambaye cane. Ndayishimiye arafise ubwoba yuko bishobora kumugirako ingaruka zikomeye cane, mu gihe General Guillaume Bunyoni yababariye mw'ibohero bikomeye cane kandi akanamaramazwa, mu gihe vyari bizwi yuko General Guillaume Bunyoni ari igihangange kitaza gishobora guhisha ishavu mu gihe ari uwashatse kugisotora. Bamwe n'abandi bariko baribaza ivyo babigiye gukurikira ko ico bikoze uruhande rwegereye Perezida Evariste Ndayishimiye, harimwo n'abahoze babuza Ndayishimiye ko yarekura Bunyoni ko ashobora guca amwitura ivyo yamukoreye. Ariko nanone Ndayishimiye igitutu c'ibihangange kiramuganza. Kuri ubu ngubu Ndayishimiye yavuye ku kejo maze arekura General Guillaume Bunyoni, bigizwemwo uruhara rukomeye cane n'ibihangange vy'abajenerali bari kumwe mu nama mu Kibimba mu rugo rwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'umugambwe CCM Chama cha Mapinduzi. Ivyo ngivyo rero bikavugwa yuko
ariyo vyatumye Ndayishimiye arekura Bunyoni bamubwiye yuko amatora y'umwaka w'2027 ataba mu gihe abasendede FDD batarasubiza hamwe. Iyi mikenyuro ya Ndayishimiye iri buze kumuhira canke bigiye guca biyangara. Mu kandi kanya turaza kubabwira n'ibindi byinshi turiko turabatohoreza amasoko yacu. Vyiza nivyo ndabipfurije.